Ikaze bakunzi banisha kure ya Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa na Look Media, cyane cyane mwebwe abakunzi b'inkino, abakunzi ibiganiro vya sport cyane kuri Look Media. Ndazi ko muri benshi cyane imbere imbonesha kuri zanyu canke ku mbuga hwaniro zose ducisha ko ibiganiro vyacu nka Look Media. Rero ndabaha ikaze mwebwe abakunzi mwese muriko muradukurikirana muri kano kanya. Nongere mbandaye nifuza abasanzwe bayihimbaza Noel nziza yabaye ku munsi w'ejo, ariko no munsi naza ko ibandanya. Akana Yesu karacara kaya turacakiza abavyeyi bakwibarutse karacari muri twebwe nako Noel iracabandanya. Reka uno munsi kandi ni ku munsi wa gatanu, ikiganiro novuga ngo cyanyuma cyo ku munsi wa gatanu ni Look Sport ya nyuma ku munsi wa gatanu mwaka 2025. Look Sport yo ku munsi wa gatanu ukwirikira tuzoba turi kwigenekerezo rya 2/0 umwaka 2026, ona ko umwaka usa no urangiye. Dusigaje ikiganiro kimwe cyonyene cya Look Sport mu mwaka 2025, azoba ari mu ndwiza ku munsi wa mbere, ona ko ni Look Sport ya nyuma yo mwaka 2025. Tuzosura kuba tubonana mu mwaka 2026 muri Look Sport. Kuno munsi rero ndi kumwe n'umutumire mu kiganiro cyacu hano muri Look Sport. Ndi kumwe n'umutumire maze kubona, si n'umutumire nk'abandi batumire bose, ni asanzwe yimenyereza hano kuri Look Media mu kiganiro cya Look Sport. Umukunzi w'inkino amaze iminsi ari kumwe natwe, ubona ko uno munsi niwe tuzofasha gushikiriza kino kiganiro. Reka ndamuramutse nongere ndamwikaze. Reka mbaze ndakuramutse Brother Loris. Ku ruhande rwanje novuga yuko umeze neza, nongera nshima Imana. Ndarabunsa kandi abafana bose basanzwe badukurikirana, abakunzi ba Look Media n'abakunzi bose ba Look Sport, ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushashe mwiza. Ikiganiro cyo kuno munsi tuza kuba duhagarara ku makuru y'inkino ariko havugwa ku mugabane wa Afrika. Tuza kwerekeza neza mu gihugu ca Maroc, aho hariko harabera inkino z'igikombe ca Afrika c'imigwi inserukiragihugu ku nshuro igira 35, 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ibihugu byose yamaze kuba bikina urukino rwabo rwa mbere, uvuga ngo indwi ya mbere yamaze kuba irangira muri CAN 2025 Maroc. Ku munsi w'ejo bari mu karuhuko ka Noel, ariko inkino ziraza kubandanya ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ziriko zirabandanya. Reka tumire amateka tuza twerekeze neza mu doni ry'ikiganiro cyacu. Twacha twinjira neza rero mu gidondo ry'ikiganiro cacu. Tuza kuganira ku makuru ariko avugwa mu gikombe ca Afrika muri CAN 2025 muri Maroc. Twinibaza ko twabiciye ko bikwiye hano muri Look Media, muri Look Sports ndetse no muri Midweek. Turaca muri CAN Coupe d'Afrique des Nations, tuvuga ati mbega ninde bari favori gusumba uwundi, mbega twokwitega iki muri CAN, mbega twokwitega iki ku bakinyi abana bariya, mbega twokwitega iki muri ibi n'ibi. Nibaza ko ni CAN 2025 iriko irerekana ko nibaza ko igiganiro itunganije neza. Twaje kuba tubona ceremony d'ouverture yayo, ari ceremony ameze neza, ubona ko ni ikintu giteguye neza. Uno munsi inkino za mbere ziramaze guhera. Ikintu maze gukura muri no CAN n'icyaha ikintu maze gukura muri no CAN, novuga yuko ni CAN inkino, novuga june ya mbere yagiye kwitwereka ivyomera ivyosa nk'ivyomera nk'ibitangaza. Brother burya ni CAN novuga yuko ishobora nayo ne kubitubika ibintu byinshi, kuko ni CAN june ya mbere burya imigwi igaragara nk'imigwi mito yaragiye kudutangaza, ukaza kubona yerekana performance ikomeye cyane imbere y'imigwi ikomeye. So novuga ni imigwi imwe yagiye kuba ikora amaremontada isa niyamaze gutsinda. So nogaruka nko ku migwi nka za Burkina Faso, za Egypt dusanzwe tuzi yuko ari igihugu gikomeye ku mugabane wa Afrika, igihugu gifise abakinyi bakomakomeye, abakinyi basanzwe bakinira imigwi ikomeye ku mugabane wa Buraya. Ariko ni Egypt yagiye kubironka amanota 3 bigoranye gose. So kandi ari kwihura n'umugwi novuga yuko bayabaye. Rero nibaza yuko ino CAN kuri june ya mbere yagiye kubitwereka ibitangazo bikomeye gose. Igihugu kimaze gukonvenka cyane, ibihugu byaratsinze, Maroc yaratsinze, Algeria yaratsinze, Tunisia yaratsinze,
Senegal yaratsinze Nigeria, Cote d'Ivoire, urabona ko nta bitangaza twaje kuba tubona, ariko uravye mu mizi urashobora kuvuga ati iki gihugu caje kuba kintangaza gusumba ibindi. Igihugu novuga ko coba carantangaje kuko ibihugu bimwe bimwe novuga intsinzi ni ibihugu bija gukina bimwe bimwe tuvuga ati hano amanota 3 ni cash. Ko nk'igihugu ca Egypt kuja gukina ugiye guhura n'igihugu ca Zimbabwe, nibaza yuko aho abantu bose babiteza amanota 3 yoroshe kuronka kandi n'ibitsindo vyinshi, nubwo atariko vyagiye kuba bigenda. So nibaza yuko n'umugwi wa Nigeria kuja guhura n'igihugu ca Tanzania, abantu benshi babiteze intsinzi yuko ari ku mugwi wa Nigeria. So ku gihugu naco ca Maroc naco kandi nibaza hano turavye ibihugu bashobora kuba barahuye, abantu benshi tuba twiteze yuko ari amanota 3. So novuga rero yuko igihugu novuga yuko intsinzi yacu yantangaje kandi irongera iranezeza cane gose, ni igihugu kibanyi ca RDC. Novuga yuko ni igihugu ca RDC cariko gihura n'igihugu novuga yuko gitoroshe umupira w'amaguru. Cariko gihura n'igihugu ca Benin burya. Ariko biza kurangira baronse intsinzi y'igitsindo kimwe. Novuga yuko iyi ni intsinzi yaryoheye abananzambe bose, kandi nibaza yuko n'umurundi wese yaryohewe kwino ntsinzi. Ni kandi 2025 turiko turabona abakinyi bamwe baza kuba bigenza neza, tuza kubona abakinyi bamwe twari twiteze. Mu nkino hamaze kuba inkino zigera kuri 12 muri no kandi imigwi yose yarakinye urukino rumwe rumwe. Uravye ugiye kuraba abakinyi baje kuba aba on the match, mama wana kuri babakinyi twari dusanzwe tuzi na ba Riyad Mahrez na ba Omar Marmoush na ba Amad Diallo na abakinyi dusanzwe tuzi tubona muri Premier League canke mu yandi mahiganwa akomeye. Hari umukinyi yoba yagutangaje cyane turetse abakomeye uvuga ati ubu sinahinda mu mitezi. Umukinyi yoba yarantangaje cyane gose, ubwa mbere bwobwo novuga nk'umukinyi nka Amad Diallo. Amad Diallo uno musore asanzwe yamuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire, ku mugabane wa Burayi asanzwe akinira umugwi wa Manchester United. So novuga yuko uyu mukinyi umugwi wiwe ku mugabane wa Burayi novuga ko udahagaze neza cyane gose. So kandi burya novuga yuko ari umukinyi novuga mu misi heze ubu si neza cyane gose, mu misi heze y'umukinyi afatiye runye n'umugwi wa Manchester United. So novuga rero kuza mu gihugu ca Cote d'Ivoire hasanzwe hari abastare benshi burya muri Cote d'Ivoire, kuko ni Cote d'Ivoire gisanzwe bisaba abakinyi nka ba Franck Kessie, abenshi baramuzi umukinyi yaciye muri FC Barcelona, akakanya novuga nibaza yuko asanzwe ari mu bihugu by'Abarabu, Arabie Saoudite sava. So ni iki gihugu kandi nibaza kirafise abakinyi benshi basanzwe basanzwe bakinira imigwi yo ku mugabane wa Burayi. So umukinyi muto nk'uyu Amad Diallo rero kuza ukiyerekana mu rukino nkuru, kuko ni urukino wagiye kuba rubonekamo igitsindo kimwe. Igitsindo kimwe caje kuba gitsindwa n'uno musore. Uwo musore yarantangaje gose, kuko burya yagiye kuva hariya muri Manchester United umenga natsinze igitsindo mu rukino ariko barakina. So kucuza rero ukongera ugatsinda igihugu cawe, novuga yuko amateka adasanzwe cyane gose. So uyu mukinyi rero novuga yuko yantangaje kandi yongera aranshimisha. Ni kandi urabona ko turiko turabona abakinyi benshi bava ku mugabane wa Buraya, twaje kuba tubona witwa Lucas Zidane ari muri igori rya Algerie, umuvyeyi we yasanzwe n'abanyaje bamuka muri Algerie, ariko bazi bakinira mu Faransa nka Zinedine Zidane. Ariko ubona ko Zinedine Zidane yari yamaze kwishikira mu gihugu ca Maroc, aje gushikura bano rukino rwaje kuba ruhuza Algerie na Sudan. Ariko ikindi kintu kibonekeje muri no kandi nibaza twovuga ko ni abantu baza kuraba inkino zitandukanye, kuko hari inkino nyinshi urukino rwaje gutangura ata abantu bari stade igaragara, bakaza kuvuga ati turaretse abantu binjire ku buntu, bashobora stade yuzuye abantu benshi bane, uku kuntu ata abantu baje kuraba izi nkino ku bwinshi. So iki kintu novuga ngira ngo burya abafana ngira bashaka gusuzugura urukino, niko nobivuga, kuko sinibaza yuko ari inkino zimwe novuga yuko bigoye cyane ko abafana batoja kuziraba. So nk'akaroro nk'ubu nk'urukino rwimirije kuba dufate nk'akaroro ku rukino rwa Tanzania n'umugwi wa Uganda, burya barashobora kuba bafise urukino, barafise urukino kuri deuxième bari mu itsinda rimwe, bari mu itsinda rimwe. So nk'urukino, kuko ndibaza ino migwi isanzwe iturukino mu bihugu byacu byo mu buseruko, biragoye cyane yuko abafana nk'igihugu cyose cyoge nawe giye kuraba zino nkino.
so nibaza rero nk'abafana basanzwe araba hariya kuko zino nkino ziriko zibera mu gihugu ca Maroc biragoye cyane ko umwene gihugu wo mu gihugu ca Maroc yoheba gukora ibintu vyiwe kuwo munsi ngo agiye kuraba Tanzania agiye kuraba za igihugu ca Uganda ni ibihugu dusanzwe tubona nta bakinyi novuga bakomeye basanzwe bakinira ku mugabane wa Buraya bari so uzosanga ari babakinyi novuga bashitse kure canke novuga bakina mu mahiganwa akomeye uzosanga bakina nyene mu bihugu vya Egypt vya Maroc gutyo South Africa gutyo rero nibaza burya n'ikintu gituma abafana bahurumbira kuja kora burukino nuko haba harimo amazina kanaka novuga amazina bakomeye biragoye cyane yuko aho bari urukino rugiye kuba ruhuza imigwi irimo abakinyi nka Mohamed Salah ba Omar Marmoush bano ba Ashraf Hakimi ngabafana bareke kuja kuzirorera zino nkino so kuba rero ibihugu bimwe bimwe vyo bura abafana novuga yuko bitumwa n'amazina mato aba ariko araba mu izo nkino ya ubuzinye y'abantu baje kuranyaza ko twaje ko tubona ku munsi w'ejo Kylian Mbappé ndetse na Ousmane Dembele Dembouz bamaze ko bashika mu gihugu ca Maroc yagiye kuraba igihugu ca Maroc gushigikira witwa Ashraf Hakimi mu rukino Maroc izakina kuri no munsi na igihugu ca Mali ariko ni birerekana ubucuti kandi berekana ko ni kandi ishobora kuhamagara abastari batandukanye agenda kurangiza inkino yaza ko ari ikintu ciza cyane kugira turangize kuri CAN twarabonye ibihugu byose twavuze ko biriko birigenza neza match za mbere bimeze neza two kwitega iki mu nkino zisigaye muri Coupe d'Afrique des Nations so haracari kare brada haracari kare burya muri football kazoza kaba katubika ibintu byinshi burya biragoye cyane ku ushoka umuntu avuga ngo ibintu ngo bizogenduka ariko umwe wese afise point of view so novuga yuko nino kane irimo ibihugu novuga byose bisa nkaho umenga binyotewe kuzotahukana kino gikombe bo nk'akarore turiko turaraba ibihugu nka vya Maroc ibihugu nka vya Egypt Nigeria gutyo za Burkina Faso bino byose ni ibihugu vyama bitwereka yuko bikomeye mu kumugabane wa Afrika so novuga yuko ibi byose rero biba bikeneye kino gikombe bino si ibihugu bija kugenda gusa ngo bigiye kwitabira ihiganwa vyonyene blood ibi nibihugu biba bikeneye kijya gikombe rero novuga yuko biba bigoye cyane kuviza akakanya ati igihugu kiniki nico kizotwara rino higanwa kiretse gusa habaye mu ibintu by'amarangamutima we bikavana umwe wese n'igihugu abashigikiye ashobora kuvuga ati jewe kubera kino gihugu kuno ndabona gishobora kuzotahukana igikombe ariko nibaza je kurande rwanje ko vyonezera nk'igihugu ca RDC gitwara igikombe ya gifise ibintu byose bishoboka vyotuma gishika kure iki gihugu gifise abakinyi bakomakomeye bakina ku mugabane wa Buraya ya nibaza rero yuko kandi n'igihugu cama gitwereka ko gikomeye cyane yo gihuye n'imigwi ikomeye ngaha ku mugabane wa Afrika so nibaza yuko igihugu ca RDC gishitse kure cyane gatwara igikombe cyo bari kintu ciza cyane ya reka tuve ku mugabane wa Afrika tuve mu makuru nk'ayo twavuga hano muri Afrika twerekeze ku mugabane wa Buraya nibaza ko duhera makuru yacu mu gihugu c'Ubwongereza mu bisanzwe muri English Premier League ho byari bisanzwe bitunganije bivuga ngo inyuma ya Noel umunsi ukurikira inyuma ya Noel hategezwa kuba inkino basanzwe batabita Boxing Day Boxing Day ni inkino novuga ngo ni Boxing Day ifise insiguro nyinshi cyane muri English Premier League ni umunsi mukuru novuga ngo w'amakado cyangwa iki kenshi bafata ko kuri Boxing kuri Noel abantu bahana amakado bakagira iki ariko benshi baje kuyugurura inyuma ya Noel ahandi barabifata ko biba byavuye ku bintu by'igisirikare mu gihugu c'Ubwongereza amakado babaha bavuye ku ruga bacanke baje mu karuko ka Noel nibaza ko bifise insiguro nyinshi ariko byaje kuba biba umuco n'umugenzo niko novyita muri English Premier League mu gihugu si English Premier League gusa ni mu gihugu c'Ubwongereza hose kuko amahiganwa yose English Premier League Championship League 1 League 2 hose baraza kuba bagira Boxing Day no kuvuga ngo umunsi umwe ukurikira Noel kuno munsi wa gatanu byari birisanzwe kwaza kuba Boxing Day ariko ntibyaje ko bishoboka ni ibintu biko biratera induru nyinshi abafana acanke abakunzi b'umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubwongereza bavuga ati mu myaka 45 iheze niyo ncuro ya mbere hatabaye Boxing Day mu gihugu c'Ubwongereza ubona ko ni ikintu abantu baramaze kumenyera ni ikintu bavuga ati Boxing Day kirakunda gufasha kirakunda kwerekana mbega uyu mugwi uri amezi yo gushobora gutahukana igikombe ca Premier League ariko no mwaka ubona ko Boxing Day ntije kuba ihaba abazoye ko barakina kuri umunsi wa gatanu urukino rumwe ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana muri English Premier League azoye ku ndwi igira 17
inkino zitandukanye urabona ko Manchester City izoriko irakina n'umugwi wa Nottingham Forest. Manchester City watemewe mu Nottingham Forest n'izindi nkino zitandukanye. Uno musi Premier League turiko turabona ingene iriko iragenda, turiko turabona ingene imigwi iriko irigenza. Uno musi bagomba bije mu kwezi kwa mbere batangiye kugira amahanfura, amahoketima n'ibintu bitandukanye. Tuhagare kuri Arsenal ndetse na Manchester City. of course Niyo migwi iriko iraganya kene kombe. Bon, n'iyindi rimwe sinovuga nitwoyishira kure. Ariko uno musi niyo ibiri iri au top. Hari mu Aston Villa uri inyuma kandi uriha ubona ko mu gukomeye mu gihe ushaka kwanshira match zigera kuri 10 udatsinzwe na rimwe. Uno musi nibaza ko Arsenal Man City tuyagaye ko ari ibiki. Ni Man City turabona effectif bafise, ni Arsenal turabona effectif bafise. Two kwitega iki mu nkino ziteye muri Premier League. Gikombe ni apari nkino ziteye ku gikombe. Ku gikombe novuga yuko kino gikombe biracagoye cyane gose ku migwi novuga yo muri Premier League. So ko novuga naka kanya tugerageje kuraba ego Arsenal imeze neza kuko ni Arsenal ifise effectif kwiye, yani Arsenal kandi ugeza akanya yatweretse yuko bishoboka yuko twari gikombe, ariko nta gitangaza kuko yama yabitweretse imyaka myinshi yuko muri phase ari ibi iri kiragiza igikombe. So novuga yuko nta gitangaza kirimo cyane ku mugwa Arsenal kuko yama yabikoze nko mu myaka novuga nko myaka 4 iheze gutyo. Arsenal yahejeje phase ari ubona yuko ifise statistics nziza mu myaka 4 ya mu myaka 4 iheze Arsenal hejeje ari ya mbere kuri Norwich ari ya mbere kuri Norwich mu myaka 3 Arsenal ya mbere kuri Norwich, ariko nta namwe yashobora nta namwe yatanye igikombe. Nico gituma rero nanje ndiko ndavuga ko hano Arsenal abantu ntiboshoka bavuga ngo hano Arsenal afise igikombe ngo yitwaye neza muri phase ya ngo yakoze ibi nibi. No, Arsenal biyama yabitweretse, ahubwo gusa ikintu dusigaje kuraba no kuraba Arsenal nshasha yo muri phase retour, kuko Arsenal kunyama twiyereka muri phase retour ni equipe izumengera goyago, equipe izumenga nta projet yo gutwara igikombe bafise. So ariko keshi birakunda guterwa n'imvune z'abakinyi. Kiri naco sinzi uko novuga ngo umukoci arakenyurwa, ariko sindavyibaza kuko nawe umukoci cabajejwe no gukenyura iyindi migwi akaraba teske umugwi no banaranganije nawe canke umugwi waransinze muri phase retour nawe noza kuwukenyura gute kugira ngo ushobore kuronka kamanota. So ikintu novuga gusa twiteze kuri Arsenal no kuvuga ati yiske Arsenal yoba yarahindutse igiye kutwereka ibintu bikomeye muri phase retour. So ku mugwi nawe wa Manchester City n'uyu mugwi ibihe vyose phase ari ubumenga iragoyagoye, ariko na kesha yatweretse yuko phase retour intumbero yayo kibari gikombe. Ni Manchester City ko yavuga ko ashaka gusinyisha ni umukinyi Antoine Semenyo kuva mu Bournemouth mu gihugu ca Ghana. Black Star wo muri Ghana Antoine Semenyo argize debut de saison nziza cyane muri Bournemouth, amaze gutsinda ibitsindo nibaza bigera kuri 8 muri Premier League. Bana ko umukinyi mwiza cyane. Eske yoba ari avantage kuri Manchester City, yoba ari atravye attaque bafise no munsi? Eske ubona kugura Antoine Semenyo cyo bari kintu ciza kuri Manchester City? Yakinyi kintu ciza cyane gose kuko burya tugerageje kuraba effectif ya Manchester City novuga yuko abakinyi benshi basa nkaho menga ntibaratorana neza. Yani Manchester City novuga yuko mwigura n'igurisha reruka yarasumye abakinyi nivyo, ariko kugeza akanya novuga yuko ntibarinjirana neza ngo systeme zabo zinjirane neza bashobore kumenya ingene bakinana neza, nubwo atari nabi cyane. Ariko si ya Manchester City twari tuzi mu myaka iheze. Ya Manchester City yari iteye ubwoba cyane gose. Oya siyo turiko turabona muri iki gihe. Rero novuga yuko kugura umukinyi nk'uyu ni vyiza ko kumenyeza Pep Guardiola ko umutekinicien uyu novuga yuko ari mwarimu mu bintu by'ubukoci. Kuzana umukinyi rero nk'uyu n'umukinyi mwiza muri Premier League kandi asanzwe amenyereye rino higanwa, ni higanwa dusanzwe tuzi yuko ari higanwa ry'inguvu nyinshi cyane gose. So novuga kuzana umukinyi nk'uyu ko n'umuhungu ubona yubakitse neza afise inguvu. So kuzana umukinyi nk'uyu nibaza yuko ari umugambi mwiza kuri Pep Guardiola kuko wewe harageze za nkino rero akeneye mu gikombe. So novuga yuko wazofasha byinshi muri effective ya Manchester City. Cyane inkino zo ziko ziraba kuri kunjigira 17 muri English Premier League naza ko tuzobica ko neza ku munsi wa mbere turabinye ingene inkino za je kwa zigenda n'ingene bariko baritegura phase retour naza ko tuzogaruka hageze ama speculation menshi ama transfer muri
fenêtre hivernale bivuga ngo igura n'igurishwa ryo mu kwezi kwa mbere imara ukwezi kumwe gusa urabona ko imigwi yubaka irazana abakinnyi atari bake abandi baragenda bava mu gihe bagenda urabona ko Merikazi igiye guhana n'ubona ati equipe imeze gute abakinnyi baje ameze uku nibaza ko kuno munsi ikiganiro cyacu ca Rock Sports cyo kigarukiriza hano tuzoze kuba dusubira ku munsi wa mbere reka ndagushimira murakoze cyane ya ndashimira abakunzi ba Rock Media abakunzi mwebwe tumaranye kano kanya kose subire ndabifurize iminsi mikuru myiza ya Noel ndetse n'umwaka mushasha uzubabera umwaka w'amagara meza umwaka w'amata n'ubuki mugire aho muba